Moko yawe porogaramu yose iri hano tugeze mu maboko yawe ibyo gukorera ngaha byose tugishimiye ibyamaze gukorera tugishimiye n'ibizakuba ubushyirwa bwo Imana bikaganza byose icyarimwe tuzane duke tugeze tubikora uburi mu Rwanda bwawe biciye mu izina ryawe Yesu Kristo mwami wacu twizeye amen.
uko rero dutegura uyu munsi, twaravuganye n'abapasitori. Uyu munsi turawemezanya kandi turasezerana ko izi tariki tuzoba turi n'iki kibanza kugira ngo dutange ibimazi by'ishimwe imbere y'Uhoraho. Nicyo gituma mwabonye urufatiro rw'uyu munsi cyangwa rw'iki gikorane rubonekana mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri ikigabane c'indwi ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10. Mu mizisiye muze muratwihanganira gato, dusomye tunyarukije aya majambo avuga ngo, kandi abaherezi bari bahagaze mu myanya yabo n'Abalewi nabo bafise ibintu byo kuvugiriza Uhoraho, ivy'umwami Dawidi yari yarakoresheje byo gushima Uhoraho, akababwira kubivuza ivy'umwami Dawidi yari yarakoresheje byo gushima Uhoraho, akababwira kubivuza igihe yamuhimbaza ati, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nuko abaherezi bavugiriza inzumbete imbere yabo, Abisirayeli bose nabo barahagarara. Maze Salomo ashinga umwanya hagati mu nyubakwa imbere y'ingoro y'Uhoraho, araheza aho niho yoshereje ibimazi byo koswa n'ibinure by'ibimazi vy'ishimwe, kuko igicaniro c'umuringa yari yacurishije cari gito kitokwiwe kw'ivyo bimazi vyo koswa nayo mashikanwa y'amafu n'ivyo binure. Uko niko Salomo yagize iminsi mikuru ico gihe hamwe n'Abisirayeli bose, kumara iminsi 7 bari ikoraniro rinini cane, bavuye mu gihugu cose uhereye ahafata Ihamati ugashitsa ku mugezi wa Egiputa. Ku munsi ugira 8 babwira ikoraniro ry'agahebuza, kuko bari bamaze iminsi 7 mu vyo gushikiriza Imana igicaniro. Baraheza basubira kugira iyindi minsi mikuru 7. Maze ku munsi ugira 23 wo mu kwezi kw'indwi asezera abantu, abarungika iwabo. Nuko bataha banezerewe, bahimbawe mu mitima yabo kubw'ivyiza Uhoraho yagiriye Dawidi na Salomo n'abantu biwe b'Abisirayeli. Amen. Mana yadukoreye vyinshi vyiza, hari ico Imana yagukoreye, hari ico nanje Imana yankoreye. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo batororokana bavuye mu mpande zose z'ico gihugu. Natwe twatororokanye tuvuye mu mpande zose za quartier Gasenyi, mbere no mu yandi makartier duhana imbibi. Twese twaje ngaha kugira ngo twose ibimazi by'ishimwe imbere y'Uhoraho. Icyo ni urwo rufatiro w'iki gikorane cyacu cy'uno munsi. Mu bagiye banezerewe hariho abari baje bazanye imitwaro, hariho abari baje bafise ibibazo, hariho abari baje bagwaye. Ivyo vyose uwo munsi Imana ibibakurako. Ijambo
gusubira inyuma, bose basubira inyuma banezerewe. Ni bande biteguye kuza gusubira inyuma banezerewe? Murakoze cyane. Icyo ndakwifuriza wowe uhagaze cyane wicaye, ushyire umutima wawe ku Mana. Twese nariko ndagira ibiharuro, sanga ishengero ryose duse mu Gasenyi nta na rimwe ryigeze risiba, nta na rimwe. Sindabivuga ku munwa gusa, rero numva bibogaboga.
Wow.
Haleluya. Gusenga kwanje wahana kuya Maria yanje no muritani bikombe Kurimbana mumvise gusenga wahana kuya Maria no muritani bikombe Hallelujah, Maria, no muridade.
najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imetoa gizani, sitaogopa. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imetoa gizani, sitaogopa. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imetoa gizani, sitaogopa. Nitawale sasa hata milele Bwana. Natamani najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena. Nuru yako imetoa gizani, uweze imana muremyi. ibyo wakoze ni byinshi. Umuririmbyi yaririmbye ngo yavuze ngo nabonye neza yawe kuva mu kwezi kwa mbere, araririmba aravuga ati no mu kwezi kwa 12 nabonye neza yawe.
Mwami Imana yacu yavuze umwaka wose rero ko yabonye neza yawe. Twebwe ntitwovuga umwaka gusa, ariko turafise icyo twovuga ko twabonye neza yawe gushika uno munsi. Muri ivyo Mana, ibyo byaduteye kuza hano kugira ngo Mwami Imana yacu tugushimire ibyo wadukoreye. Mwami Imana yacu wakoze byinshi ku mutumba wacu, wakoze byinshi kuri quartier yacu. Mwami Imana yacu mbere waduhaye n'indongozi nziza utavuga zishigikira, kuko Mwami Imana yacu gushigikiye agira umugisha, kandi Mwami Imana yacu utakora bahezagira. Nico gituma mbere bafukamye hano aba bose Mwami Imana yacu umurongozi mukuru yatuhashize imbere kugira ngo Mwami Imana yacu tubasengere. Mbere si ibyo gusa, bahejeje no gutanga ibimazi by'ishimwe ku byo wabakoreye, nabyo nyene tugomba kubishira imbere yawe kugira ngo bikubere umubavu umota neza. Tugisenga Mana, wumva gusenga kwacu. Nico gituma turambuye ibiganza dusengera izi ndongozi zacu kugira ngo Mwami Imana yacu wongera kubagirira neza, wongera kubahezagira, wongera Mwami Imana yacu kubagira inama. Mwami Imana yacu ubaje imbere, batari kumwe nawe ntivyokunda. Mwami Imana yacu Mose, Mwami Imana yacu bari mu bugaragwa, Abisirayeli bamaze gukora ivyaha, Uhoraho aravuga ati ndazinutswe kujana namwe, ariko Mose aduza ibiganza aravuga ati Mana nutajana natwe ntivyokunda. Erega abanyegiputa bodutwenga ngo waduhereje mu bugaragwa. Nico gituma izi ndongozi tuzisengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ujane nabo mu bikorwa byose bakora byo kudutunganiriza, mu bikorwa byose byo guca imanza, mu bikorwa byose byo kurongora Mwami Imana yacu wabajeje, byo kurongora ubwoko bwawe. Turabasengeye ngo wamubashigikira, ubafata ukuboko. Petero aravuga ati Mwami ndagomba ndarotse. Mwami Imana yacu tumutamfata ukuboko notemba. Bafata ukuboko rero Mana, bashigikire Mwami Imana yacu mu bikorwa byose, mu mabanga wabahaye. Mwami Imana yacu baje imbere, kandi Mwami Imana yacu bereke kubutunganirwa butuma igihugu gitera imbere. Ubashigikiza ubuntu bwawe, kandi Mwami Imana yacu babona ineza yawe. Mbere tubasabiye umugisha, kuko wahezagiye Mana agira umugisha, ubushize imbere agira umugisha mu izina rya Yesu. Mbere nta n'indongozi y'ukugenda igoyagoya, nta n'indongozi y'ukugenda ifise amagara make, nta n'indongozi y'ukubura ivy'ifungura, ivyo biragahera. Nico gituma tubasengeye umugisha, tubasabira umugisha kugira ngo umugisha wawe babonekeko, kandi Mwami Imana yacu bame bagendana n'ubuntu bwawe. Niwe bafata ukuboko bizokunda, niwe bashigikira bizogenda neza. Natwe tubasabye kubashigikira kugira ngo natwe Mwami Imana yacu abayobogwa tubaje imbere, tubaje inyuma. Mwami Imana yacu batuje imbere, natwe tubakurikire, batwereke ivyo dukora. Mwami Imana yacu tubakurikire, tubashigikize Mwami Imana yacu. Ibikorwa bya waduhaye, ibikorwa watweretse uzobukoze Mana. Mwami Imana yacu tuko turabasengera, barahejeje kugushikanira ishikanwa, kuko hari ibyiza wabakoreye, kuko hari ibyiza wakoreye umutumba wacu, kuko hari ibyiza wakoreye Mwami Imana yacu quartier yacu. None rero muvyeyi mwiza, waba umuryango Mwami Imana yacu wa chef kado quartier wacu, waba Mwami Imana yacu umuryango wose wabagize intwaro, Mwami Imana yacu turi imbere bapfukama imbere yawe, batanze Mwami Imana yacu rishikanwa, nuri bakirire mu izina rya Yesu. Bikubera umubavu umota neza. Mwami Imana yacu wibuke ko amashimwe bagutangiye, kuvyiza wabakoreye, kubyo Mwami Imana yacu wabagiriye neza, kumugisha wabahaye, kuko wabanye nabo kandi ukabashigikira. Kandi Mwami Imana yacu iki kibazi batanze kikubere ishikanwa, kikubere umubavu umota neza, kugira ngo Mwami Imana yacu mbere ucucandika mu gitabo c'icibutso, kugira ngo aho uzohamagara bagukorera Mwami Imana yacu, kuko wabashize imbere ngo batunganye iby'igihugu bakabitunganya neza. N'iri shikanwa rize kwibutsa ibyo bagukoreye. Teramisha n'ukuri